Je naye ndashaka kuvuga sinzi ko mu ijambo. ari guhaye Ndabaramukije cyane. Big ni ati. Pinga si hata unakwenda kwa hivyo nani yangu vyema. Izoko siri kama nakupinga. Najua ndazi viganiro vyao ngo ishize ko ikinyongo kibiki bro. Bongo kabisa. Oya Starboy just ndi umuntu sinzi n'impamvu duze kuri intuze yiwanye je papa kwa sinzi umuntu yakudoguza. Sinzi yelpo just yakudoguza. Bawe sinzi umuntu Rajisindi oya je mvugisha ukuri sivyo ndetse mbashaka abantu baba hypocrite uro munsi twerekana abantu yuko kenavuga yaramuganiranye kuri live ngabo inyuma mwashi kwa comfortable ibyo bintu je nayo jewe ewa ibyo bintu ukiwa hypocrite na mimi na kwa hypocrite yesa mie si kuduza kuri sino umuntu yakuduze no Starboy ni same mugabo je mvugisha ku mutima. Oya jeni bazikintu bro ndiko ndakoresha urabizi ndiko ndakoresha na gatoyi narifite na telefone yawe twaranagara ni wasaka neza narakubwiye ati ibi bintu uko urakora sivije velfo sinakwandikira twarabirangije birahera Big ntabwo twarangije bro kurirangiza ni kwa kundi ugume ku ruhande rwawe kuri kote yiwawe nanjye ngume kuri kote yiwawe je sindi janja bro. Je rero abantu baba snitch abantu baba haters ndakureka ugakora ibyo naje ngakora ibyo wanjye ibyo bro narifite nimero yawe warufite nimero yiwanje twaranandikirana mugabo hari ibintu bimwe bimana kwandikira mu password yawe ibintu uko urakora sibyo kwasubira kwa rero abantu turi muri 2025 bro umuntu arabandanya ubuzima akora ibyo naje ngakora ibyo wanjye it's okay so right ngo ndakubwiza ukuri ibintu yakudruganye ndamurya umwari kandi wadanje bana Fizo nicyo bife kweli si ubona bitari ngombwa oya sukuwipa nukuri tuko turavuga bro none mwebwe musaba iki leta none mu majambo make inde ko wikuyemo nabajije wewe n'uyu mugabo ngaha niye musaba iki leta Saba yambi mani bihangana kugereza cyangwa sasa bife nawe si uko mzaniza sana unajitoa ngora ni bafitaniye basabikire oya nuwara nukuri Imana nuwara ushaka kuyamahoro muri ubuzima ushaka kuyamahoro gendana n'abajya abantu mbona yuko mumvikana nta guforsa urukundo nta guforsa iki gumana na ujya ubona yuko mumvikana nimukorana yaho ubona ko mutumvikana aho gusegereza cyangwa muguma mutana mu mitwe mubwira mugabo akaguma akora ibintu muha amahoro ushaka kwiha amahoro rikana n'uwo muntu bandanye ubuzima bwawe endomike umujama nta muntu yamukoroye niyo nyene yijanye niyo nyene yijanye kubisanzwe bavuga ngo usuranisha kukinyamira yari kugenda bro no nibaza ko papa yari atabivuganye oya je nabigora bivuganye iyo nari kuba mfise inzigo sinari no kubivugana ariko ndasubushoboze nakuca no kubikora rutabimubwiye mugabo urumva ngaci urumva ikintu mengo ari yagirije je nari kuba yagirije n'ubundi kuko nari kumubona kuko ubuduze wose ndamubona nari guca nshonda ko niwe koroka ariko ndinze ndabimubwira kuvuga yuko jewe atamutima mubi atako ndinze ndabiserura bya kuvuga ati okay sawa bana urabona bo batukira abajine iko guhurumba iki mugabo nimba nakoze sorry nanze nimba nakubwiye nabi sorry vraiment
reka tubandane sesa ikibazo yagize no muhungu rero jewe ndarurangura iki kibazo yagize wowe agize ngo aravuga wacumuzivya ibintu wamuhaye umwanya wo kuvuga wese uko namuhaye umwanya nuko we yaguma avuga yuko yaguma bya kandi ari ivyo ngo bamukoroye ngo moderator yamukoroye ntamusubize ko namusubize ntari ibyo bamukoroye kubera yari karavuga and then yaciye mu biheze naze kabisa naze ekajena endo Mike Rand bifis wese murandi bro je ko atari ndi wanje murabizi boy bakudu kabisa we nta kibazo vemega twese turakora amafuti ngabo iyo wakoze ifuti ukaryemera ukavuga ati cyane kuri ahantu narigeze kudekona okay nibiherere ngaho ewa na sori naradekonye nibihere ubuzima bw'abandani sivyo gahishura gusaba imbabazi bamwe birabagora gusaba imbabazi yo wemeye ikosa oya abandi gusaba imbabazi uba wisabi uba wowe wihaye amahoro mu mutima yego nuko muranda bivuga imeso iyo nakoze ikosa bivuga kambira ikosa nakoze nkashana uwo wese ntawa ko nakoze nuko ndabusaba imbabazi ndavuga ati mbabarira n'ukuri ebana byari karakararanga ina nakararanga mu mutwe yego ubuzima bukabandanya ewe avuze ngo niwe yimanuye kandi wamubesheye si byiza kwera none ko ataje kubika ngo namubesheye naduge ngaha bihere ese ibyo bababwiye kubera kwidogera urazi kwidogera ariko yidogera mu nduru bifesi nguyo ni wundi Imana irihangana kwera cyane gute ariko gusa ico nzi vraiment abantu b'abagabo ntibabika inzigo kubera bavugira aho nyene kandi je ndakunda umuntu avugira aho nyene kubera nta mpamvu yo kubika inzigo no Big Fizzo ntiyavuganye inzigo kahise none avuze ati nta mpamvu yo kubika ibintu bitagenda neza ni vyiza kubivuga naje mumeze uko nyene kirazira kurya umusondo wara turahokora ni wisanzure Starboy oya je urabizi ndoje kuno nimereye kweri ko nanje ntari umuhypocrite ukuntu ikintu gihari tu je kintu nzi twafuye na Big Farious umunsi umwe cyarabaye gusaba sorry biranahera kumbe icyo twapfuye nuko wari wapfuye ivyo vy'ivyinyo nuko kw'Imana je irasijewe kubera ko je nzi ikintu twapfuye ndakuzanisha kuganira kiganiro kuri kimunsi yiwawe kizina ry'Imana ko je nzi ko twaganiriye birahera ico gihe turababaje ama fresh bana safi amani ico kiganiro nagihari urisiwe Acha jendi si iriko ibintu vyabaye ico gihe na madame twaranaganiriye ndamubwiye ati sorry arambabarira birahera turaganira bien birarangira reka bire ntacyo mbwa umenye ko je tanzigo vyo kandi nawe nyine uganzi ko tanzigo je agenda bizi nawe kuri umuntu nyene yemere fresh tu gusa ikintu gihari ico tugeze kuko cyararangiye waho nawe duha umuco rero icyo twakora nk'umupromota nk'umuinfluencer nk'umuntu ase icyo twosaba leta je kintu ariko ndavuga bivanye nuko jewe novuga yuko ndabirimo kubera ko numvise Kenzo n'umutipe ari ibintu bagiye bunganira bibagora kugira icyo babivuze ko kubera ko deja aho bari bobo barabayeho bameze fresh mu bisanzwe twebwe dukora kano kazi hari igihe nawe igihe ugatangura bishika ugahereza amafaranga abantu kumbure kugira nawe ushobore kubona ibintu bimwe canke ugeraho wifuza kugera kugira umuntu ashike muri etage arurira ama escalier akurira eshero ya mbere akayirengana ya kabiri ya gatatu agashika kumbura aho yifuza kugera hari igihe rero umu artist ashobora kuza afise impano akagusaba service akakubwira ati ndi hano ngo dukore bino muga nawe kubera ko waraduza ama escalier ukavuga ati kumbure nanje byarambaye ko ibintu basi ahari nakore guca kugira kumbure dushore
ukorana bigende neza. Nta muntu yanka gufasha impano. Rero n'abantu mpora propose ati basi kwako nshobora gusaba amahera ndagusangiye uri kubera byo gukonsoma. Mabasi post yoyo irakenewe gusumba uko kuntu gucharging amafaranga ugasanga nta ufise. Rero burya umuntu iyo ugiye kurondera umuntu akirondeza nawe ataragira hashaka amafaranga hari gadashobora kuguca amafaranga. Mugaye iyo ugiye kurondera umuntu yashise muri etage kugira umushikiro uraduga ishero ya mbere ya kabiri ya gatatu kugira umushikiro. Bisigura iki rero? Ushobora gusaba amafaranga ntashize imbere amahera ahubwo ndayasavye kugira ashobore kumfasha. Je nitwakorana ikiganiro ndacha prodinga ndakoresha amamega wanashima ndarari joro ndiko ndacha prodinga kugira ndagipostinge nkakora amapost atandukanye. Mugabo narinze kuduga amayeshera atandukanye ndaduga amaeskariye kukumbure kugira nshikaho nifuza kugera. Bisigura ko ari gushora gusaba amahera ata amahera washize imbere ariko waravye kiriya gikorwa wakoze mbega no gicaginga amafaranga ngana gute kumbure kugira gisoke kimeze neza kumbure na jewe nagikoze basi mbone yuko ari amaeskariye naduze ari ahantu yangejeje. Rero abantu bavuga ngo dushira amahera imbere ahubwo ikintu gihari mu Burundi dukura ubugwi ariko ubwo bugwi je namani baza ati mbega bwovaho gute ko vyananiranye ko buvaho harasemereye kuva kera gushika kuri no munsi ntiburavaho. Hari n'abakora cyane ugasanga arakoze arafise amahiti no munsi twemeranye hari abaririmbyi no munsi amasho nubwo atabafise indirimbo nziza usanga yayaronse sinzi abayabaha ko arabi wabo ariko turazi ko hariho n'abarira bavuga ati twe nta masho turonka. For example D1 numwe mu baririmbyi afise ibikorwa byinshi cyane wanashima yagiye kuri stage iyo 45 minutes yo performing ariko nta show abona. So rero umuntu wese acaginga amahera bivanye n'impamvu ya charginza ayo mafaranga. Rero mu gihe utabiri muvuze ngo basaba amafaranga uza gusanga hari abantu ugiye guhengamira impano ihari irakora tukayibona twebwe benyewe two gusaba amafaranga impano tuyibonye turavuga ati impano reka tuyirondera imeze neza. Kandi ufise impano ntuzurondera abantu cyane kuruta gushira impano ahagaragara. Shira impano yawe ahagaragara ukore ku ruhande rw'iwawe kubera ko niyo umuntu abonye ko umuntu afise impano aribwiriza akavuga ati uyu muntu harimo ikintu. Ni bimwe Bifesi yavuga ati umuntu igihe ciwe kigeze kiragera wagira iki wakora iki igihe ciwe kigeze kiba kigeze. Sinzire ko nagerageje kubisigura murakoze. Mvuge canke nzimye ibirofu Vuga ku ijambo nakubwira ikintu kimwe bro, ibintu bijanye n'utugwi ntituzofata duheze kubera no mu mafamiye hari abahuza n'abantu. Ivyo bintu mu muziki n'abantu bahuye bakuze ivyo byo kuvuga ngo wokura utwo tugwi kiragoye kubera n'amashirahamwe dutwarirwamwo ntibanatuzi. Rero kiragoye cyane kenshi bijya ikintu gihuza abaririmbyi canke abantu n'amanama n'amarencontre mu Burundi ntazihari. Twebwe tuzohura kubera turabagenzi nyene kandi ubwo bugwinye numva butegerezwa gukura sivyo. Ariko nkamwe hoba nk'amafestival kandi hakabaho amarencontre y'abasani amasoirée ahuza abasani bashika ico kibazo cyose baragitorera inyishu. Mugabo nta na hamwe duhurira amaze tuza gukoranywa na collabo zonyene kugira zikogwe. Aba hari indirimbo z'amacinya canke ngo turwanye corona cyangwa ngo turwanye sida. Nta musi n'umwe uzobona abaririmbyi bahura bari bashika nka 10 wumve nyene ko bari hamwe. Abo ba journaliste nabo benshi harimo abo tuzi badakorera amafaranga ku radio ategezwa kwibako urumva hari abagura isura uravyumva. Rero muri ico gihe hageze yuko ashobora kukwegera akakubwira ati je utanshoreye sinkuvuza afise power kubera abaririmbyi barenga 1000 abajournaliste nabo barenga 200. None gashaka uzofuka 100 akwiye kuba neza. Mugabo kubera ko navuze yuko igihe kigeze impano utayizibira naho yica naho urara impano imeze nk'inkorora. Inkorora igufashe no mu ntambara urakorora kandi winyegeje ntibakurase sivyo. Rero kubw'ivyo ibintu vy'utugwi mu gihe tuzi neza yuko na ministere uza gusanga nk'ubu canke ngo amikare ata musi n'umwe ndigene mbona itegura amanama ngo duhure nk'abastar nk'abaririmbyi canke abajournaliste nk'aba DJ
utwo tugimo twitege ko tuzokwama ariko ico nzi umuntu yarakwiye gukora ikintu kiri ku mutima akumva harimo patriotisme ataravye ngo na araba impano kubera ko bavuga mu kirundi ngo wanka kwenda inkende bwacu kayisanga na mwe gutanga ruhezi ijambo atamugari kubera ari igihe bishika kukanka gusapotinga umuntu hama ejo akaronkunda mu supporting agaca agera kure agaca kudubla inshuro nka 10 ejo uzosanga widoga kubera iki ntabikoze vraiment kandi nari ndabishoboye urumva utangura kwicuza je vyiza umuntu wese yokora ibivuye ku mutima akunda amahera arahera nta n'umuntu agura santima z'umuntu agura umwanya wiwe gusa kubera ko iyo uguze umwanya w'umuntu arawuguha mugabo mu mutima ntakiriyo ni kubera ico wamuhaye mu gihe rero icyo kintu wamuhaye giheze ntasubira kukwiyumvira kubera ko bavuga ngo witera umwora mwereka mu kigega rero kuri ivyo umuntu wese azokora ico yiyumvamo kuye ku mutima batarenze kumufumbatisha ahubwo bazomwibuke bagire reconnaissance bavuge ati yarankoreye ibi reka ndamwibuke nakoze merci sana bo na generalifi Kenzo wumvise bya bintu na generalifi akantu gato nashaka kungura ko ngaho kuko yavuze ati yumvirije Jena Kenzo igihe twariko turabigira ko ndibaza twe deba twariko turabigira ko si kuvuga ko ngo turaba ahantu turi ngo nico gituma duca tugira iyo deba no iyo deba ntitwayikoze turavye ahantu turi kuko ibiriko biraba turabibona kandi ingene we yashatse kubisigura yivugira ro yavuze ati nimba dusabye uwo muntu tukamusaba ayo mafaranga nuko tuba tuzi natwe kugira dushika aho hantu hariho ababidusabye rero jesi sindiko ndatahura ingene wewe kubera ico kintu bakigusabye nawe ucushaka kugisaba uwo wundi ubona ko ushoboye gufasha aho no hari kibazo rero duca tugaruka ku majambo dutanze example tukavuga ati okay none nk'ubu fizo ko hari abantu avuga ko yafashije akabafata ukuboko eske nawe iyo aca babwira ati murazi je ingendo nagenze kugira nshika aha nimubanze kwanza namwe mugende murire ya maiskariye muyagende ko kugira mushike nanje ahonde iryo jambo rero aci arikoresha uko nta numwe yofasha ikigira kabiri ni iryo jambo bifesa avuze ubu aheze aravuga ati wanka gufasha umuntu ariko arakurondera kugira umufasha ejo agaca atera imbere hama ugasanga arakurushije ugacusa utangura kwicuza ati yo nanje ndamufasha nkuba ariko aramvuga mu bandi iti naramufashije ikibazo rero aho kiri stable si kuvuga ngo kubera wewe kugira ushika aho uri hariho abantu bagusabye ibintu ngo nawe rero ifo kwabo bantu baca aho hantu kugira bashika aho uri no ahubwo wewe ko wagiriye ubwo buntu ugafashwa ukanahashika ntibisigura yuko uca usubira inyuma nawe ngo umuntu ashaka kubufasha ko wobimusaba oya ahubwo shiramo inguvu kugira ashobore kuzamuka kugira ejo azonagushimira brother donc ivyo nashatse kuvuga urabona uteragiye itomati uraziteragiye mu murima inge gatoyi baba starboy baba gatoyi ntaragucira mutakoze juste akabazo gatoyi umugabo wotangufise intumbero yahe so uno mwuga nawutangwe mfise intumbero yo gushigikira bamwe mu bantu bafise impano ariko ndabashigikire après nganye $. Uganya $, uyiganya a partir yuko uba postage cyane ubushaka kugira ikiganiro ukorane nabiganiro bavuga mahera. So bino bintu dukora hari gusanga ukora bino mugabo hakitamwe ibindi bintu biguha amafaranga ugasanga kumbure n'ibiganiro ugasanga ubikora for free
mugabo ukaronka kandi kantu ushobora gukora promotion y'ikintu kanaka byaba bidandazwa. Ego ibyo ndabitahura mugabo objectif yiwawe kwari kuvuga watanguye gukora ibiganiro bwo gupromotinga impano kandi izo mpano kugira uzipromotinge nuko wowe wacisha kuri chaîne yiwawe normalement iyo chaîne yiwawe mwari kuba musangira 50 amafaranga yinjira kuko nijya bizaje ujya muntu ari ry'umuntu nicyo gituma wewe kuri chaîne yawe bakurikirana chaîne yawe baraba ati mugani yaguze iki yagize intelligence Starboy abazi yuko bakunda mugani abafana ba mugani baca baza kugira subscribe kuri channel yawe kugira bakurikirane icyo kiganiro aho turahuriza kuko iyo atari kuba ujya musani mwakoranye nawe icyo kintu zenye icyo kiganiro kuko aba afise fan base niniya nibaza yuko ariwe atuma wewe chaîne yawe ihabwa cash breuko hama wewe kuko niwe aba kugiriye na promotion indirectement utabizi aba kugiriye promotion iyo chaîne yawe hama wewe kubona umaze kuronka subscriber benshi ushobora gucishamo na za business zo kuvuga ati jewe ukeneye ko ndamugirira publicité ya hotel cyane iki ubicishamo ubwa ya chaîne watumye wagize nuze yo kugira wowe upromoting ngabo wowe urumva ko ucuhindura uvuga ati jewe kugira tugire kiganiro cyo kumpa amafaranga igana bisigure neza ya ntumbero yiwawe ijya ntumbero watanguranye nayo ya objective bashi wihindura nivyo bashatse kuvuga nga okay reka ndabimusigurire umurimyi w'ikawa bije yakoresheje kurima inge manze meze umurimyi w'ikawa bije yakoresheje n'umurimyi inge manze nishure yati wera njemejeje ntaco ucuvuga umurimyi w'ikawa n'umurimyi w'umuceri arige badashobora gukoresha bije imwe je sinashatse kuvuga ngo namahera donc ugitangura gukora hari ahantu uvuga ati niho ngitangura sinshobora kurenza hano kubera ko ntarahagera rero iyo umaze kubaka izina ryo kuvuga ati kugira ibintu bimere neza cyane bivanye n'ikiganiro tugira dukorane reka ndamucaginge guca kumbere bimfashe kumusha hariho n'abartiste twe twamatwariye déplacer mugasanga raje tugakorana ikiganiro urumva reka ndamucaginga yamahera kumbura aramfasha kugura amamega yo gupostinga kino kiganiro n'uwundi muntu narihiye déplacer makumbure nakoresheje mu mahera yiwanje ashobora kumfasha nkaronka yandi mamega apare ntago nashize imbere amafaranga ahubwo navuze ati umuntu ashobora kumubwira ati mpaya kumbere bigufashe remega n'utundi tuntu kubera ko natwe tuba dukeneye utuntu tudufasha kubera ko natwe turabana ugasanga nta nubwo wamusabye amafaranga y'ikirenga gusa abantu baca babita ko dusaba ibiturire amafaranga orose amafaranga namahera usaba uravye ico kiganiro mbega kikuza kugucaginga gute nza kumusanga hariya gute nza kwideplacer gute ukavuga ati kumbure reka ndamusaba ya biraza kumfasha ikiganiro kigende neza cyane. Okay, ndaza kukwishura adie. Ndiko mu jambo, ndashaka ijambo. Wewe turaguha ijambo nawe. Ndasavye ijambo. Bonsoir à tous, reka ndabaramutse mwese, Fizo, Kenzo, Gabi, Endomike, Bface na Starboy. Donc nigeze kumva ku bintu byuko ukungene bishika aba journaliste bagasaba amahera. Navyanditse muri comment. Mbega umujournaliste umuntu yitwa umujournaliste gute byari hama ndashaka yuko peut-être muga mufise igihe kinini mukora n'abajournaliste mbega utanga itandukaniro gute ryo umujournaliste akora muri media yemewe na sense n'umuntu akora kuri TV online kubera ko numvise ngo birashika abajournaliste bakora dimwa ibiganiro vya music yuko bigera ahantu bashaka gusaba amahera aba artiste Nubiswe bari abantu bashoboye kugwa mu mporero kuko twese ni du promoting umuziki dukeneye yuko baduha amafaranga twibukanye yuko ari abajournaliste ba promoting umuziki canke bagatanga ibiganiro atama era basavye turakeneye mu duhitandukanirizo hagati y'umujournaliste ari muri media n'umuntu yikorera ivyiwe kuko sinibaza yuko abantu bose akora muri TV online ari abajournaliste
ndashaka Starboy ame novuga definition y'umujournaliste umuntu umujournaliste ryari byagenze gute turi mu ma definition turi kwiga ukuntu umuziki washobora gutera imbere oya ega yabajije ndumva navyumvise kuko nibaza ko bahagaze ku izina ry'abandi bajournaliste ndiko ndabanza kandi abajije umuntu akora kuri TV cyiza online nibaza ko atari umujournaliste nk'umuntu ari muri media nk'umuntu yavyigiye nibaza Peut-être abo ku maradiyo no bahora bavuga ngo bahembwa amahera makeya ngo nico gituma basaba amahera definition iyo niyo definition kisura oya ngabo adi yabajije Starboy ashaka ko Starboy amwishyura oya je nanje natangajwe n'ibyo navuze ngo hano ntituri mu bintu by'amadefinition kandi yabajije ikibazo cyumvikana kubera ko cyumvikana neza ni bimwe bavuga ko hari haba amateur n'abantu bazi ibyo barimo n'ibyo batarimo sivyo rero ifoko tubatandukanya tumenye abajournaliste n'aba youtuber n'amateur gusa mu bintu bya journalisme biratanga bon different hari umujournaliste hari umuanimatrice hari ndahazi umuamateur umuauditeur n'ibindi byinshi kweki abantu bo kwitinya umva agenda kubwira icondi kugira utumbazi ndashaka kumenya iyo definition ya journaliste umujournaliste yitwa ryari ko ari umujournaliste by'ukuri kubera kubasa nanjye ndaza kubaza definition ya promoter nayo ni talent gusa kuse talent ukugura TV online yawe ukamenyekana ukagira ama views n'aba followers amukita umujournaliste Kuna abajije ikibazo Kuna abajije ikibazo rero cyumera promoter so jewe genda mu YouTube umu influencer umu promoter ibyo byo journaliste sinigeze ndabivuga nuko abantu bagumye babicishamo tu ariko bagombye kuvugira muri rusangi abantu basanzwe ba promoting umuziki nico ariko nibaza ko iyo question nawe ari kuyiyishura kuko niba utitaye amazina hari aho ushika ukavuga ko uri umujournaliste c'est pas la première fois bon ntaco dupfa nta beef ntaki me ndashaka kumenya si Starboy gusa n'undi wese ari ngaha ndasavye umuntu wese atange sinzi definition uko yumva umujournaliste kuko habaye ikintu cyo kuvuga yuko tudapromoting umuziki w'u Burundi canke tu promoting bivanye nuko ngo dukeneye kwanza kurihisha amahera we wabisiga uvuga ati haraba artiste turira amataxi ko yanzi ko baza kuducangira tukabashira ikiganiro kuri TV online zacu natwe dukorera ama media bica bigenda gute peut-être niba hari abafisi yongeso amahera nayo bashira hehe turashaka yuko ibyo bintu biba clair ibintu bigenda neza cyane oui merci beaucoup aha ese ndimo jewe chonzi jewe kwa top ndamaze kumvura shigikira umuziki w'abarundi cyane kandi kuhaje nubwo mu bintu nubwo byambwa bumwe umuryango sibyo ariko barahari hari ibidogo by'amabiri biridoga baruzuye urumva akagenda akabati je nk'ubu baranyidoga ko ngo nsabira nakasha nsabira ntuze yamvugiriza akaririmbo naramuhaye n'udera twanje yaraturiye ariko ntamvugiriza n'indirimbo rero nkambi nkaraba izi dosiye nkazinjiramo jewe sindi umucamanza sindi umujournaliste sindi umupromoter usanga umengo ndiko urumva ngo nivanze mu bintu mugabo barahari vema rero itonzi cyoco navuze yuko vema bitavuye ku mutima udakoze akazi nk'ugakunda nk'umupatriote yifuza ko impano iyo ari yo yose igira higeze ikaserukira u Burundi nta n'inkora y'ifege tuzovamo za gahunda yakoye je ndagutahura ariko ntibivuze yuko umuntu wese promoting umuziki w'u Burundi yitwa umujournaliste parce que ni titre ikomeye cyane ivyo ndabizi tukite twese ba journaliste
je nibaza ko umujournaliste kwera ababifitiye basina impamyabushobozi yavyigiye atari umuntu wo mwibarabara yitwa umujournaliste niko ndavyumva mugabo ku bwanje ko je nitwiganye mwere niko ndavyumva je nibaza Tukiraho nyene. Bface sorry gato tukiraho nyene Bface je nibaza ko ivyo muri ko muravuga ngo umuntu ngo abafise impamyabushobozi nibaza ko natwe muri bino bintu dukora mugana impamyabushobozi badusaba tuzana amatara nk'uko Starboy nawe yumvishe ko afise tara yo gukora ubujournaliste aratangaza amakuru kandi abantu baramukurikirana nibaza ko ibyo muri impamyabushobozi biratandukanye muri ico gihe ntaba ari umujournaliste ariko Aditope afise impamyabushobozi journalism. Ego. Sindabaciriyemwo and mic. Twese twese talent. Talent ni kimwe impamyabushobozi ni kindi sivyo? Me kucuza ukiha statut y'ikintu utari ico ni kibi cyane kuko no mu bindi bihugu yisi cyo utari barabiguhanira sivyo? Aditope. Gusa je naje kugira ngo nshobore gushira ku mugaragaro yuko hariho abantu babeshegwa kuko numvise yuko hari abajournaliste basaba amahera aba artiste simvuze ko bidahaye gusa si vyiza yuko umuntu wese ashaka ko afise ndazi TV online yiwe izwi ko ashaka kwita umujournaliste. Aditope amipro heje ju 13 kuri Sekirage Israel yari umu DJ je nibaza yuko hariho umuntu bashira ku rugu y'uwayi cyayi ofite umujournaliste muri definition iki umujournaliste n'umuntu waciye ku ishuri rya journalisme tout simplement birenga c'est tout nta bintu birebire nta kinaki abasigaye n'abainfluencer na Israel hariho umva ndabwiye ni nk'uko bahora baha promotion nk'uko nabivuze kare hose hari umuntu usanga bamuha promotion atampano n'imwe afise urumva hari abaririmbi benshi baha promotion kubera bati reka tumushire imbere ku ngubu niho basanga araje 2 mois 3 mois yapote no mugati shaka next song ngire next song ni yakabicanye ya gatatu bikamunanya kubera bamushizemo pressure baramuduza urutwe rurabyimba urumva journaliste n'umuntu yigiye journalisme point très hari abandi babigira ku UI ravuga ati nanjye ibintu bivuga kwa kundi navuze ni hari abantu babona ati naka aririmba reka nanjye ndirimbe urumva anafata mukumbo atari impano yiwe oui hari abantu bavuga ati nimba naka aririmba nanjye suja muri studio amayanda yafise ngako asanga si passion yiwe ariko ikibazo cangira Big Fizzo ko amipro yahejeje 13 kuri Sediraki na Israel bakaba bafise baje yo muri ntuzenya muri CNC tuvuge ko muri CNC bibesha bakabaha baje za journalisme batabikwiye cyane barigiye journalisme barayigiye sivyo bigiye kuko DJ Israel yari umudije ndakubaza kuko hari n'abandi bafise nuze bafise cadre y'ubumambre wa AMB Amical des Musiciens ngo bataririmba bravo ariko hari n'abantu baba bafise tala hari no musi ya nize journalisme na Israel ariko bafise carte za sense ko hari abamenyesha makuru nivyo nakubwiye hari abantu bapfuye gusubikira babaye voilà Iwacu nivyo guca mugabo eske barigiye journalisme ntayo bazi bapfuye professionnel ikibazo eske n'aba professionnel barigiye journalisme urazi igihugu cyacu harimo amanyanga menshi ni menshi journalisme barayigiye nzamura badoma kuri toki umviriza mwebwe hama ikindi naco hari abavuga ngo umu influencer definition mu influencer ni iki ngira ngo n'umuntu Facebook oya halu gusa umuntu avyuka ngo je how come ushaka kuvyuka no munsi ngo uri mu influencer
tu influences qui? ngo ni umu tiktoker. C'est ça. Kumu tiktoker ni kindi no kuba umu tiktoker nuko umuntu ushaka kuba ufise urakrea TikTok ugashira ngaho ukari ufise konti ya nuze ufise konti ya Facebook facebooker ntumbaze ariko influencer tu te réveilles aujourd'hui nawe ngo uri umu influencer tu influences qui? ibintu ni mu mutwe muzima. Tu influences qui? Wowe uvyusura musi ngo uri umu influencer qui? Ibintu ni mu mutwe mutanga nyatari uvyusa oya tuzo turavuga tuzo oya nuko gusa ukuri kubabaza nuko gusa ukuri kubabaza. Okay uno musi wa vyuse ngo uri umu influencer tu n'as même pas aba followers tuvuge reka ni exemple gusa isanzwe aba followers bashika n'ibihumbi amajana 200. Ok, wowe uraje ngo je suis influenceur, tu influences avec quoi? ariko Fizo uno muntu afise 10000 personnes arashobora ku influence abantu. Non, tu n'es pas influenceur parce que c'est followers. Exemple, na quoi je influencer? Endo wewe no musi n'uri mu influencer. mubiki Endo n'umu influencer akomeye cyane. Endo ndakwe none ndabivuga. Yingenda bigusigurire man. Ndakwe influence iki? Oya, ariko si ngombwa influencer jewe. Akazi influencer ça veut dire quoi? Influencer. C'est influencer quelqu'un. Tunajya amahere. Bivanye n'ivyo ukora. Endo wowe no musi uri mu influencer kubera ko we hari abantu bakora akazi kubera ko ari ibintu byinshi bakwigiye ko bro. Hari ibintu byinshi babonye kuri wowe no musi. Bavyumvise mu miziki nkora ntibabiboneye ku ma platform yiwanje bro. Ibara bibonye nabo nivyo bakora nivyo nibitabonwa kuri TikTok na Facebook wapi? Konje ibintu babiboneye mu miziki nabo ivyo bakora babikora nkuko nyene we wabikoze. Ivyo bariko baravuga rero nivyo gutangaza amakuru bro. Nibarize Starboy wewe none urumuki uri umu promoter uri umu journaliste canke uri umu influencer? Je ndi umu influencer, ndi umu YouTuber, urumva? Ndi umu TikToker, urumva? Nkaca nongera nkaba umu promoter. Mu Facebooker. TikToker. Umu sniper. nivyo nyene Big Fizzo yajeje kuvuga buri muntu wese aravyuka akita amazina peut-être ni influencer ni mu journaliste ni buki même udashaka no kumushiraga imbere mubaza ati mbega wewe uri giki kubera ko vyashitse akagira abashaka kumukurikirana bakeya n'abashaka gushima ivyo ariko arakora ivyashitse yarabikoreye nibaza yuko umuntu ariko uyu muhungu aradufasha nibaza yuko umuntu akwiriye kwita umu influencer canke umu journaliste. Yagusangiye ngo kwera ngo byashitse. Sorry gatoya Starboy. Sorry gatoya. Wewe wise umu influencer. Maze ko influencer abande kuko je ndazi yuko uri influencer abantu uragiye ico bamariye bakagiye ico bavamwo nabo bakaba abantu. We nguwo kubaza top 5 y'abantu maze ko influencer bakavamwo abantu bazima bagashaka kwibeshaho. Nabaye maze kuba influencer gute naye ma projet maze gukora kugira wite umu influencer. Yes. Uzi impamvu ushobora kwita umu influencer uno musi mfise YouTube channel ifise ibihumbi 100 birenga maze kuronka agashimwe gatangwa na YouTube kandi gasinywa n'umuntu arongoye urubuga rwa YouTube channel uravyumva nimba YouTube ihari aronka mu YouTuber era pa mu influencer nturi mu influencer uri mu YouTuber ndabakunda cyane mu YouTuber ndafite voyage yo kujya kwitegura nzoje mu Bubiligi murakoze cyane kuba mwaje kuri live je nabisiguye kabisa turabisubiramo ejo mu bw'ijoro byiza murakoze cyane ndabakunda cyane merci beaucoup Lydia